usigaye imfubyi mu mwana none ko nzimba mutana mwakunda kwa mwicara hamwe mukuru wanje muganira none nta muntu barigeze baba batahuza mu kibano mu bagenzi biwe canke mu babanyi cyane cyane no mu bo bagirana canke ku buryo mushaka kuba mwamba mwaraganira akakubwira ko indwara yoba yaragwaye mu mubiri dakira ikamuhitana ku buryo ugeza na n'uyu munsi ndakubwije ko sindamenya na kimwe kintu cyagize n'icyatumye uravyumva rero mba nagomba nyambaye ikintu mba mushaka ko yarakubwiye aburya umugangendana mu mubiri indwara kanaka mba zindimwo ubimbwiza ukuri ko mba n'ubu sintekanye ndashaka kumenya icyamuhitanye Shaka pamoja. Je ntushobora kubikubwira. No. Alex. Ya. Ni sawa, umeze neza. Ashaka. Mba naje kubara mbambya ko atariho umurara hano mu Musimbi. Je nange kwa munyana wa ruguru. Ni byiza no kuvuga je n'ubu ikintu cyakinzanye gaha. Cyo usanze mbatwaye kubona mushika wawe. Nuba amatakonza ntarahagara. Nkakamenya icyahitanye mba mukuru wanje. Akanda kimenye. Kumva sintahura ntiyaragwaye ntiragize nibyo ntumba ntarashikira. Nkeneye kubimenya rero ibyo bintu. Nyamba yaragumba ari ingwara kanaka yari yinyegeje muri we akaba yarayibigani muyimenyeshe. Nakimwatubwira vraiment gusa. Sanagira cyo tukumva. Zo tumenyeshe ko natwe zidufasha tukamenyesha umuvyeyi wacu. Kandi nuko naje nshaka kugira ni kwitwara. Kukibabwira nzogerageza nakibabwiye. Nk'iyo no kumenya neza uburyo mba yarabanye n'abana mu kintu kibanze. Nabo bakorana ku kazi. Nabo bakorana bose menye neza ko ata muntu umwasi yarafise. Ariko naho biruko agatima ariko. Ago. Oya, kanidze ko Imana zodufasha zo kumenya. Hatugatumenyesha. Imana izobikora ndabyizeye. Asha izobikora. Hama ngiya ntoshobora kubasezera. Cyari icomba naje kubaza mba ngashaka dusubira hanyuma cyari cyo naje kugenda ngire ndababaze. Niye gusa ntihagenda kandi kamushaka kumva. Muze mugire mumenyeshe naho kwanza ku telefone. Sawa sawa. Sawa murakoze. Musigara amahoro. Sana mugenda amahoro. Bro, bazikine yaje mabukushoke yakumbuye bana. Agoye kongo kyako yabakine cyane gose. Kete urasanga ndakina phone ntiyitaba. Kamani Ni bisanga twahuye navyo. Nawe ni mubizi. Ahubwo baramubwira makuru ya Kevin. Kevin ziko yambwiye kazoza. Kevin je namwe jameze bien. Kevin jana no twama. Ubwo kinenze ngo yaraje. Heba zangushika no. Nawe cyara sana ndaki. Ariko ibyo tubyihoze tu ni by'akanya gato tu amakuru yayo Amandishe sana ndaki. Twidoga atako twaburanje cyane. Kevin nyine bana. Usanga aho mwikosha n'umuntu wawe. Ujya n'undi ibintu byawa cyane ndaketse. Ariko bose baraheba n'abasuye. N'abasuye. abo binjira. Urekane n'ibyo murekane n'ibyo. Ngapi sasa. Fresh tu. Babaje mu mfukana bari. Nabonye Shadia asohokana na brother nyine. Oya yasohokanye na bam dogo. Arika kumungora niyo nje nguri bitunguru. None cyane sopa. Rindira wana Shadia ze Abonye ibyo so wanyu yapfuye. Yaba bantu muke newe nkawe nkuru pantaro. Wajanye mu rugo rushikamutse. ubwirindira abana bashitsi. None bashitsi bacana ububwa ngaha. Ubu nubwo amana uzifata mu yaga. Soka muri iyo n'inkona. Bro yunja mwanyi nibi. Ariko nushaka igitunguru gusa. Bwe mpariro nigiye. Muge bibihungu susuba kubibona ngaha. Rindira Shadia ze abambeka. Ede ico gitunguru kigumye mbe ndarese gutera. Mwaje kurondera ibyo mujyaga. Avuka. Twovuka nahi. Umjamara harasana ndaki. Abona ameze amatera induri misio. Sigendera muri iriya panaro harinda. Ayo ngendeye. Sikutara cyangwa kumishati yaje. Sikufite umuryango mana.
aho kansanze hanze no wakubita ubona umukozi cyane ari mu bizi ibintu twashiyemo umuntu wakubita uburyo yari ganyaje kansanze nkaho nshira kamena amaso cyo nkonye koraho mundaki men wajanye bashati ngaha men man gena man poza ibintu byikiri bigore bihereye wallahi kuro gafata abajama yango ko jama kiwanyu ntamenya umutwe yarakwishendaki man yarakuvuga dusambura igihe usatsi ndaki sorry hanga macha muri sabo ndaki oya anusaba abajama baharasa oya uyu yari umukozi wo ngaha yaguma afite cyane na muzehe bari bakundana sana na muzehe rero amaze gufira muzehe amaze kwitabira Imana twebwe rero tuca tumureka nk'umuntu wo ngaha nyene tugomba kumufata nabi so wihangane tu anyene ko kamaze gasanze nakijiju ari nakamena amaso byo bro jana nakijiju nk'urayo igikubwa tuboni kubera tuza tugirana urukundo nuko yarahari kwe munaca mwataka oya namwe nimurekanire ibintu tubandanye kuri story yacu kwanza ahubwo mumbwira amakuru y'ujya mukobwa nyene nakunda babwira Kevin Kevin yaba agonye ndaza kumwe piti wawe da mudemo mani we nubwo mudeko nako cyo mudemo arakomera sana acha agutewe umeze bien oh sister ça va Bana bagenzi bawe. Karibu. Bagenzi bawe krebo. Yego. Sasa afika sister kids. Wewe si mu muji none hamwe. Abana ndawa misi nzoba kubera bofe. Acha. Sije none. Safi bro. Safi ameze neza. Ndashima. Clement. Salam. Ni mpore kweli washaje. Amjama sikongana nasoma. Biba. Ifara sebirangana. Ndakubonye nenda kweka nenda mikanzi kweli. Biba. Ntaje mutora kugira buri ewa byose kweli. Alex. Iri gute none? Safi. Ndababonye kweli mwari mwanya wose. Nazo mwanya bamaze ngaho. Hari kintu twagomba ko tuvugana turi twenyine nka famille tu. Oh. Sawa. Sawa. Turi kumwe nta kibazo. Sawa. Merci. Shadi. Bizosubira mimi bishya. Sije no. Mano, weza tuzajya mu demo ntari. Popo merci sana. Sawa. Amakuru. Igera hari. Haba iki? Creme. Bo. Nivele sivyo? Kujya. Birigaragara ibintu nenda ya mambo. Siko. Ariko umugani uri kura ucira iki? Umushika wawe. Umushiki wanjye. Cyane gose. Kuba muze yitazimana. Kuramaze kumwikireka ngo umuhanure. Muvugane nawe. Yikwe mu bugana bwe bukimu mutwe menga ntarakuru. Mushikanya ko. Clement. Ibyo baye kuri muzehe. Urabizi, okay? Kandi nawe urabizi. Mais en plus yuko isono nyamukuru avuye kuri wewe. Bibaye n'ibyo wamusaba atabikora. Alex, ivyo bije gute? Clement. Calm down, okay? Munzi papa yapfuye, cyabaye. Sinumva impamvu mugarukana hano. Vugana mu mushika wawe rero. Umutabuzi cyari. Umutabuzi nuko agomba kugira ni kwifata. Umutabuzi ukora kugira aravuga mu bantu. Ego bose. Abantu? Clement. Manzo zo mushika we nyine. Clement. Sanzaga ibamdo. Kandi agomubwire cyabaye. Clement. Ibaze. Nizogenda gute? Shadi. Umujye gukunda. Ndibaza uramenyere yuko ndabatikinda gikora. Ibyo bayikunze ntabwo byo kubako. Ntacyo byombako. Ntabwo byo kubako. Clement. Nimukunda mushika. Itari ibyo. Cyo novuga coco.
umuntu azokwenda ngo ararogose nuko abivuze shaje ndagukunda uri mushikanje kandi bisiguritse yuko wocu uja kuntanga twabikoze turi gatatu ko tuvuka Naneshe n'abaza. Ino urabona papa mutugenda neza. Nuko umenga arakaze, nuko umenga sinzi ko ntameze. Yagiye ari kumamagara nkareka kubimubwira kwe. No! Wige, yabije bibana mu bitorose. Nanje kwi. Isonga tani. Shadi good. Sawa. Sina imerekeje umunyeshuri twigana umugenzi wanje. Bamukiva ku ishuri. Yego kwi. Mushikino. Bana batwirinze. Yo chenda tashifi. Waributa maragiye. Ndi utumira baranginya tunungura. Burya ntavyo ukora muhira nta muntu aza mu rugo agenda adashitse mu nzu. Shadi. Sa. Weche mugenda babafungurira hariya. We Dangote. Dangote. We kadogo. Nyaruka. Wowe hariya uri mubi. Ivyo video bijanye. Acha na kwenda kuvoma ya amazi birashira hajya mu paka haje. Kinda rero abana bana bavuye kwishuri tuba nigishi barabiye. Bagira baje koga. Kandi baranyotewe. Shobora abira ako bantu hajya muri firigo ndazi. Biracari? Muri frigo. Ariyo tuntu nyene twindenze. Ucura abana n'ifungugu bahe bafungura. Soma gusobenga. Ariyo twashadi ya rwenye. Uya nta twashadiye. Cugenda bari mu sorori ko jewe. Ntazo nakoze. Sawa. Koresha umwanya. Shadi inzara ni hatari. Hanyuma mu ucumuye kutawe na. Sawa. Urupantaro kwishashya. Wavuye niza. Ha. Hinimbwiye tumutama amahera kuri izindi mpuzu. Wewe ntungurira impuzu ndagusanga yari nico sigura impuzu ntigero ya kubera iki? Rangene namba, rabangene saramushatsi. Kutama amahera yo kugura impuzu cyangwa ngire neza mu mutwe n'abandi bakobwa. Raba imishatsi ngene imeze. Da, nta nibirato wigera ungurira. Ndagusavye umbwira ugenda usebwa bungu warabumbonanye. Kwe kutama amahera. Nimba utari papa mbwira, ntaco ufise ubwira. Ujuriye. Umukobwa wawe. Iyo uvuye ujuriye. Papa, Umukobwa wawe. mwumvirize. Kuva ryari wanyoye inzoga? Aho ni wabone. Urambona nanzi nyoye. Aho ni wabone wowe. Urambona nanzi nyoye. Ariko papa. Mbwira impamvu utampa amahera yo kugura impuzu nk'abandi bana. Ariko avuga ikiri ku mutima wiwe. Nimunyumvire. Tukumva ikiri ku mutima wanje, mugabo ntashobora kunyumva. Munyumvire, je ndiko ndamikiri ku mutima wanje, umupapa muzima nk'uyu ntashobora kungura n'akantu ko muzi. Meme na Cotex. Papa byo nivyo. Isaka manje. Mvuga Alex ibaze. Nguyo namusavye amahera kugira nikorere business nze ndarangura ama telefone hanze ndayadandaza ino. Hagere nigiye sister musaba amahera ko text ya mwimi. Oh yeah. Yeah, Clement. So, Papa, amera office. Konzi yuko kuri konti amera kwiye. Ugomba bazo guhambana, ugomba amahera gukora iki? Ndiko ndakubaza mbwira ndumuhungu wawe. Ugomba bazo guhambana ugomba yiki? Ubiza mwabahungu nababwiye.
mwege kwisi turiko muracari batoya ntumubone ndabagejeje aho mugeze iga amafaranga ndayafise ariko amafaranga mfise nayo navunikiye umarazo maze tuvunikiye sare gusesagura tekana sare gusesagura mwibarabara mwe mwagize amahirwe muza kuvuka nararonde ndaronka aduha bari kasesagura mu barabara watuvyariye iki nibudo uri kurasesagura nukuvuga reko atashuri ko ndabakorera nabasize ku ishuri mbega ubaza kwa manaje nayo sokwera nita ariko mwe muri kuri kaminuza Minervare ndariha amahera ya déplacement ndaba ikindi kintu mushaka ni kubera ko kuvuna umusaza wese yakwishize cyo bigenda gute nawe habuze Minervare kusoma ndabizi kwandika ndabizi n'umutwe ni nawe ngiye gukora ivyo kwiga nawe genda wige papa nako tax jeho nibuye ko turi ngurube tujya twicaye ngaha mbega ngende kwishuri mbe kwishuri nze ngaha nge nta business yeso gukora uracyuri umunyeshuri sister nguyu nawe ugomba makora iki umunyeshuri nta